Mbe wari ubizi igitabo gisomwa cyane ku isi yose yuko ari Bibiliya? Ariko ikibazo ni iki? Si ugusomwa cyane, ikibazo ni mbe Bibiliya ni iki? Yanditswe na bande? Mbega n'amajambo y'Imana by'ukuri canke n'amajambo y'abantu? Murakaza neza kuri Buja News mu kiganiro wari ubizi, aho tutavuga gusa ivyo abantu bemera, ahubwo tuvuga n'ivyo batinya kubaza. Ndi Ali Osama. Uno musi tugiye gucukumbura ku kintu gikomeye cyane arico Bibiliya. Muri iki gihe abantu benshi na cyane ku minsi ya dimanche ubona bitwaza Bibiliya mu ntoki, abandi bakazitwara mu kwaha. Ariko mbe tubazanye, by'ukuri barazi Bibiliya icyarico? Barazi amateka y'ico gitabo batwara? Bibiliya ni iki? Bibiliya si gitabo kimwe nkuko benshi babitekereza. Ni urukurikirane rw'ibitabo byinshi byegeranijwe hamwe. Ijambo Bibiliya risobanura iki? Ijambo Bibiliya riva mu rurimi rw'Ikigiriki Biblia, risobanura ibitabo. Untahure neza, ntirisobanura igitabo, ahubwo risobanura ibitabo. Bivuze ni ibitabo byinshi birenga 3 canke 4 kuduga. Ivyo bisobanura iki? Bisobanura yuko Biblia ni library, si gitabo kimwe, ni inzingo y'ibitabo canke ni somero ry'ibitabo. Bibiliya ubona kugeza ubu igizwe n'ibice bikuru bibiri. Igice ca mbere ni Old Testament, isezerano rya kera. Igice ca kabiri ni New Testament, isezerano rishasha. Isezerano rya kera rivuga iki? Isezerano rya kera rivuga ku mateka ya kera y'abana b'Abisirayeli. Na isezerano rishasha ryo rivuga iki? Isezerano rishasha riza kuvuga rishimangira imbere cyane ubuzima bwa Yesu Kristo n'abigishwa biwe. Ariko ikibazo kindi kica kigaruka ni mbega koko ninde yanditse ivyo bitabo byose bigize Bibiliya? Ko twabonye ko Bibiliya atari gitabo kimwe. Nico kibazo gushika ubu benshi bashobora kuba bibaza canke batinya kubaza. Ukuri ni Bibiliya ntiyanditswe n'umuntu umwe, byanditswe n'abantu benshi cyane barenga 40. Abanditse ivyo bitabo vyegeranijwe hamwe muri Bibiliya mu bavyanditse mu bihe bitandukanye. Ndashobora kuvuga harimwo abami nka Dawidi yaranditse igitabo, harimwo abahanuzi nka Mose, harimwo abarovyi nka Petero n'abandi banditsi benshi batandukanye. Ibitabo vyanditswe mu myaka irenga 1000. Ivyo bitabo byose wumva vyaje gushigwa hamwe kugira ngo vyibashe kubaka ikintu citwa Bibiliya, vyanditswe mu myaka irenga 1000. Vyanditswe mu ndimi zitandukanye nk'Igiheburayo, Icarabu, Ikigiriki. Aha niho ikibazo kindi ca kabiri kiza kuvuka, kivuga nti mbega niba abantu benshi banditse Bibiliya, twovuga ko ari amajambo y'Imana koko? Ibi ni kibazo gikomeye kandi gifise ivyiyumviro bitandukanye. Abakirisu benshi bemera ko Bibiliya ari jambo ry'Imana ryanditswe n'abantu ariko bayobowe n'Imana. Ariko abandi bavuga ko ni inyandiko z'abantu zanditswe hashingiwe ku kwemera kwabo n'amateka yabo. Aho rero ntabwo ari kibazo gifise inyishu imwe ku bantu bose. Ico wo kwibuka ni iki? Bibiliya ni gitabo gifise ukwemera, amateka, inyigisho z'ubuzima. Uko ushobora kwifata Bibiliya biva kuri wewe n'ukwemera kwawe. Sinokubwira by'ukuri 100% yuko Bibiliya yanditswe n'abantu atari amajambo y'Imana, habe namba. Ahubwo umutima wawe wonyene ni uzahitamwo inzira y'ukuri. Mbe wari ubizi ko Bibiliya ifise imirongo myinshi cyane? Mbese koko Bibiliya tubona ni ibihe bintu bigize? Igizwe n'indome zingahe? Igizwe n'imirongo ingahe? Ivyo ni ibintu utegerezwa kumenya nk'umwe mu bakristo usanzwe ukoresha ico gitabo ca Bibiliya. Reka ntangure ndakubwira yuko Bibiliya ziratandukanye. Bibiliya ya Protestant, hari Bibiliya ya Catholic, hari Bibiliya ya Orthodox. Izi zose ni Bibiliya zitandukanye
kandi ico womenya ntizinganya imirongo kandi ntizinganya n'indome. Ariko ico womenya nuko hari Bibiliya ifise imirongo 31,100 irenga, ikayongera ikagirwa n'indome zingana 3,500,000. Iyo ni kuri Bibiliya y'abakristo basanzwe bakoresha. Kubera ko Bibiliya zose zitagira imirongo ingana ndetse n'indome zingana, n'ugutandukanywa kw'iki kw'indimi. Bibiliya uzosanga iri mu Gifaransa uharuye indome zazo ntuzosanga zingana n'indome ntuzosanga zingana na Bibiliya iri mu Congereza canke mu rurimi rw'Igiheburayo canke mu rurimi rw'Ikigiriki canke mu rurimi rw'Icarabu. Iyo niyo mvo n'imvano yatumye Bibiliya itoshobora kuba imwe ngo inahuze imirongo canke indome. Umurongo wa mbere muri Bibiliya uzosanga mu gitabo ca Esther 8 ku murongo w'9 uravuga ati: handikwa amategeko ajanye n'Abayuda, ajanwa mu ntara zose z'ubwami, ku bategetsi n'abakuru b'intara, mu ndimi zose z'abantu no mu nyandiko zose zikoreshwa. Uyu niwo murongo wa mbere muremure uzosanga mu gitabo ca Bibiliya. Ko twamaze kubona umurongo wa mbere muremure muri Bibiliya, uwe murongo wa mbere mugufi cyane mu gitabo ca Bibiliya. Umurongo wa mbere mugufi muri Bibiliya uzowusanga mu gitabo ca Yohana 11 ku murongo wa 35 uravuga nti Yesu ararira. Uyu niwo murongo wa mbere mugufi uzosanga mu gitabo ca Bibiliya. Ko Bibiliya ifise uburyo butandukanye bwo gutanga ubutumwa. Ibi bisigura iki? Bishatse kwerekana yuko Bibiliya ifise uburyo butandukanye bwo gutanga ubutumwa. Rimwe irashobora gukoresha amajambo menshi, ihandi naho igakoresha amajambo make cyane. Mbega Bibiliya ikoreshwa cyane ku isi ifise ibitabo bingahe? Ko twumvise ko Bibiliya igizwe n'inzingo z'ibitabo. Menya yuko Bibiliya ikoreshwa cyane ku isi ifise ibitabo 66, nivyo vyashizwe hamwe havukamo igitabo kimwe citwa Bibiliya. Ibitabo vya mbere n'ibitabo 39 biri mu isezerano rya kera, n'ibitabo 27 biri mu isezerano rishaje. Ariko aha niho abantu benshi bibesha. Si amadini yose afise Bibiliya imwe. Abakatolika bo bafise ibitabo birenga 73. Bivuze Bibiliya yabo igizwe n'ibitabo birenga 73. Aho ubona abakristianisme nabo bafise Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. Ivyo vyerekana iki? Ivyo biza kwerekana ko hariho itandukaniro mu kwemera n'ukuntu ibitabo byabashije gutoranya. Bibiliya ifise ibintu bitangaje cyane. Reka turabire hamwe mu bitangaza vya Bibiliya. Bibiliya nico gitabo gisomwa cyane ku isi yose, kandi igitangaza cya kabiri nuko Bibiliya yahinduwe mu ndimi zirenga 3,000. Bibiliya yabayeho imyaka 1000 ariko iracakoreshwa. Ifise ingaruka zikomeye ku mategeko, umuco n'amadini. Ariko hari n'ikindi, ni kimwe mu bitabo vyateje impaka n'impari nyinshi ku isi. Hari abayemera cyane, hakabaho n'abayamiriza. Mbe warubizi Bibiliya si igitabo gisanzwe, ni igitabo gifise amateka maremare, cyanditswe n'abantu benshi, gifise insobanuro zitandukanye ku bantu batandukanye. Warubizi yuko ibanga ryo kumenya ukuri bisaba kubaza ibibazo? Ntukemere gusa ico wabwiwe, cukumbura, soma, wiyumvire. Bibiliya bamwe bayibona nk'ijambo ry'Imana, abandi nk'igitabo c'amateka. Ariko wewe uyibona gute? Yari jewe Ali Osama yariko bashikiriza amwe mu mateka y'igitabo ca Bibiliya. Kaze ku rubuga rwacu rwa Buja News. Murakoze cyane, mugira amahoro. Ntiwibagire gukanda subscribe kugira ngo uzubasha kuronka amakuru atandukanye.